usomye mu byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 46 haravuga ngo kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutsima bakarya banezerewe n'imitima itagira akarohe. Bahimbaza Imana. Igituma vyakunda ko babana mu bumwe, bari bafise imitima itagira akarohe. Burya kugira imitima irimwe ibintu bitandukanye biratuma tutabana mu bufatanye, biratuma tutabana mu bumwe. Murongo wa 47 uravuga ngo baca bahimbaza Imana, kandi nabo bashimwa n'abantu bose, umwami Imana akabongera iminsi yose abakizwa. Haleluya. Kubana mu bufatanye biraryoshe cyane. Uyu mwanditsi wa Zaburi we yavuze ngo ese ukuntu ari vyiza, ese ukuntu ari ivy'igikundiro ko bavukana. Burya turabavukana muri Kristo, turabavukana ku Mana yacu Data wa twese. Ese ukuntu ari vyiza kandi ari ivy'igikundiro tubanye neza mu bumwe, mu bufatanye bw'abana b'Imana. Ni vyiza, ni ivy'igikundiro. Ni ukuvuga ngo n'ababibonye barabikunda, n'ababibonye barabishima. Haleluya. N'ababibonye barabishima. Kubana mu bumwe, kubana mu bufatanye birimwo inyungu nini ya cyane. Niyi dusomye intumwa, Yesu amaze kuduga baciye baja hamwe. Bamaze kuja hamwe bigira imigabo yo kubumwe, yo gukundana, bigira imigabo yo gusangira ibyo bafise. Imitsima barazana ngo bagurisha n'amatongo yabo, ibyo bafise bakazana bakabisangira babumwe. Hanyuma abababonye bose ngo barabashima. Mu yandi majambo, inyungu irimwo nyamukuru y'ubufatanye ni ntahe. Havamwe intahe kubatubona, havamwe intahe kubabona ubwo bumwe bw'abantu b'Imana.